Ubu tuvugana djFrenand ari mu mubabaro ntangere yaho indirimbo ziwe zose ziri ku rubuga rwa YouTube zafuswe na wene ntazi ingene vyagenze guys. Mwibuke ko djFrenand ari ku gasongero k'abantu baza mu wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakurikiranwa cyane. djFrenand akomeje kubabaza abantu benshi cyane abafana bo mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu. Ariko dutibagiwe mwibuke ko djFrenand afise abafana benshi cyane hanze y'igihugu cy'u Burundi cyane mu Rwanda. Niho ryari yabitangaza, niho hirya yeje yabitangaza ku rubuga rwe akoresha cyane kwitwa Facebook. Niho yabitangaje avuga ko indirimbo ziwe zose atanimwe indirimbo nimwe iri kirabarizwa ku rubuga rwe rwa YouTube. Ahubwo na wene atazi ingene ko biragenda guys. Beshi bakomeje kuvuga ati mbega ibi bintu bigenda gute kugire indirimbo zose zifutwe zinyikwe zose zikabura zikagenda gazima yongwe guys. Mbega biva kuki? Guys, nisho giye wumvirize Japhali akubwira ivyo utigeze wumva cyangwa ubonesha amaso yawe. Muntu ure utaragira subscribe, nisho gira ugire subscribe kubyo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe guys. Kuko narababwiye ati je ntacyo muzomborana mpari meze neza, umuntu umeze neza, ururimi atabwo rwacitse, je nzobashikiriza amakuru ameze neza, amakuru atomoye. Hello bite so je bazamura meze neza nkuko bisanzwe. Kuba tanzi nkaba nitwa Japhali cyangwa wite Demose ifanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka guys. Narababwiye ko ari je mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva rero ngo wumvirize, udakeneye kumva no haguruka ugende kuki wanje ni bahasomba rusaku guys. Kore subscribe ku buryo ibiganiro byose ishasha bikomeze kugushikira ku gihe. Uyu munsi rero tukaba tuje kuraba imbuga zimaze imisi zugagwa abantu batakibarizwa ku mbuga ngaho cyane urubuga rwa YouTube yaho abaririmbyi bashika kuri batatu ngaha mu gihugu cy'u Burundi imbuga zabo akomeje kuzugara. Mbega biva kuki? Mwibuke ko djFrenand yari umuririmbyi wa mbere aza ngaha mu gihugu cy'u Burundi akurikirana n'abantu bashika ku 300. Uwa mbere tukahasanga umuririmbyi yitwa Saturoma Bafre cyangwa umwitwe Satubi bivanye nuko mwita cyangwa umwitwe Bizimana Abubakar ariko azwi ku izina rya Satubi. Niwe muririmbyi wa mbere akurikirana n'abantu benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uza ku mwanya wa kabiri numwe arayahombye cyane ku ndirimbo ziwe zose afuse ku rubuga rwe rwa YouTube usundi bamwita djFrenand cyangwa umwitwe Mr. Aye. Uyu muririmbyi yahoze ari muri label yitwa We Love Music ariko amasezerano yiwaza kuyamara aza kwikorana ukwiwe, yakora ukwiwe yipapa yongera akimama vyose akavyikorera. Amafaranga yakoresha yarayiwe, nta vyareve yararimo, nta by'ibindi yararimo, ahubwo niwe yikorana ku giti ciwe. Niyo mpamvu akomeje kubabaza abantu benshi bavuga ati bene gute umuririmbyi w'umurundi imbuga ziwe atasigira security cyangwa twovuga amahoro kugire ntihagire n'umuntu n'umwe ashobora kwinjirira imbuga ziwe. Ni gute? Niko mpamvu rero benshi bikomeje gutangaza abantu benshi bavuga ati ibi bintu sivyo, ni nta kuntu umuririmbyi nka djFrenand umuririmbyi akomeye cyane yobura indirimbo ziwe zose zigafutwa ku rubuga rwiwe. Guys, mwibuke ko djFrenand yakurikirana n'abantu benshi cyane bwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu, ariko niwe yigeze kubitangaza avuga ko abantu bamukurikirana cyane ari abantu baturuka mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi baturuka mu gihugu cyo mu Bufaransa. djFrenand mwibuke ko yigeze kwerekana ko ari umuririmbyi akurikiranwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda ngaha mu Burundi, kuko nawe nyine yaravyerekanye, yaragize screenshot arabipostinga ku rubuga rwe rwa Facebook asanzwe akoresha guys. Niyo mpamvu rero abafana biwe bakomeje kumwidogera bavuga ati ni gute djFrenand umuririmbyi akomeye cyane nka djFrenand urubuga rwe rutari security cyangwa twovuga urubuga rutinjirirwa, kuko byose bimeze neza cyane atamuntu yoshobora kugwinjirira, rufufiye n'imiryango ikomeye. None ibi bintu biza gute ku muririmbyi nka djFrenand
akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu. Mwibuke ko djFrenand yigeze gutangaza ko abantu bamukurikirana cyane ari abantu baturuka mu gihugu cy'u Rwanda n'abandi baturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko cyane ari abanyarwanda bamukurikirana cyane no mu gihugu cy'Ubufaransa no muri Canada no mu gihugu cya Amerika, ari abantu bamukurikirana cyane gusumbya mbere n'abarundi. Guys, abafana rero biwe bakomeje kwidoga cyane ababicishije ku rubuga rwe rwa Facebook bavuga ati ni gute nka djFrenand umuririmbyi akomeye cyane wa international, umuririmbyi w'isi yose akuzwe cyane, urubuga rwe rutari security. Guys, djFrenand ari mu kababaro kenshi cyane yaho indirimbo ziwe zose ziri ku rubuga rwa YouTube zafuswe, nawe ntaramenye ingene byagenze gushika yaguma yerekana n'akababaro kiwe kose afise, aguma vyerekana bicishije ku rubuga rwe rwa Facebook. Guys, ariko mwibuke ko djFrenand ari we muririmbyi yagira kabiri nga mu gihugu cy'u Burundi, arabwa n'abantu benshi cyane yaho yakurikirana n'abantu 300. Mbere ubu abageze kure cyane yaho indirimbo ziwe zose zafuswe ku rubuga rwiwe, akaba yarafise miliyoni 30 z'abamaze kuraba indirimbo ziwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Niwe muririmbyi wa mbere afise miliyoni 30. Uza kumanya wakari bamwitwa Satura Mabafu cyangwa umwitwe n'amabuye, niwe yahora ari uwa mbere, ariko mu 2025 muri 2025 akaba yaciwe ko n'umwana yahoze ari muri label ya Love Music, ariko umwana aza kwikura no kwiwe aza yongera kuri papa yongera yimama, byose arifasha. None ngubu nawe bamukubise direct baramwivye urubuga. Ubu tuvugana djFrenand nta ndirimbo nimwe iri ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Indirimbo zashika kuri zinga nta nimwe, indirimbo za Berishima, Kazimimana Inkunda ndetse hatibagiwe n'izindi nyinshi zikunzwe cyane hanze y'igihugu no mu gihugu, cyane cyane mu Rwanda. Mwibuke ko djFrenand yigeze gutangaza ko abantu bamukurikirana cyane ari abantu bamuturuka mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cya Canada, Amerika. Guys, mbere nga mu Burundi atari kirenga cyane. Guys, mwibuke ko djFrenand ari umuririmbyi wa mbere afise miliyoni 30 nga mu gihugu cy'u Burundi. Tuteranije afise miliyoni zishika ku 30 abamaze kuraba video ziwe, akaba afise abantu bamukurikirana ku rubuga rwiwe nyene kwa YouTube abantu bashika ku 300. Guys, akaba ari umuririmbyi agira kabiri nga mu gihugu cy'u Burundi akurikirana n'abantu benshi. Ku mwanya wa mbere haca tuhabona umuririmbyi yitwa Satura Mabafu. Guys, ivyo rero bikomeje gutangaza benshi bavuga ati mbega abaririmbyi b'abarundi imbuga zabo ziba zimeze gute, kandi tuzi ko ari abaririmbyi bakomeye cyane imbuga zabo zitari security. God, mwibuke ko hari undi umwana yitwa Hakimu, umwana aturuka mu gihugu cy'u Burundi ariko babarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwamaze kumwitorera, ariko nawe yaramaze iminsi 2 indirimbo ziwe zafuswe, ariko ntabwo natagerageje vuba nyene ku munsi weje niwe atangaza ko indirimbo ziwe zamaze gusubira ku rubuga rwe rwa YouTube. Mbega djFrenand bimeze gute ko indirimbo ziwe zimaze iminsi 3 atanu indirimbo nimwe iri ku rubuga rwiwe, n'urubuga rwiwe ntabwo rukiboneka? Benshi bakomeje kubibaza ati mbega ibi bintu bishikira gute abaririmbyi bacu, ibashikira gute? Guys, nico gihe rero ukore subscribe ku muntu atarakora subscribe, nico gihe ugire subscribe ku buryo ibiganiro byose bishashe bikomeze kugushikirira ku gihe gari. Igihangange cyane nga mu muziki w'u Burundi, uyo sundi bamwitwa djFrenand cyangwa umwitwe Mr. Aye. Guys, ni umwana yoze ari muri label yitwa Love Music, ariko aza kwikorana kubwiwe amasezerano, aza kuyamara, aza kwikorana kwiwe, aza kwipapa yongera ari mama, byose ari imenya. None ngubu indirimbo ziwe zose zishika kuri zingahe nta nimwe ibarizwa ku rubuga rwa YouTube. Guys, mbega ibintu biva kuki ko akomeje kuvugisha benshi? Niho ryari yabitangaza, niho hirya yeje yabitangaza ku rubuga rwe akoresha cyane kwitwa Facebook. Niho yabitangaje avuga ko indirimbo ziwe zose atanimwe indirimbo nimwe iri kirabarizwa ku rubuga rwe rwa YouTube, ahubwo nawe atazi ingene ko biragenda. Guys, benshi bakomeje kuvuga ati mbega ibi bintu bigenda gute kugire indirimbo zose zifutwe, zinyikwe, zose zikabura zikagenda gazima yongo? Guys, mbega biva kuki?